nuko mwaramutse no munsi twashaka twerekane ubuhinga bwo kwigisha icigwa ca GALS. Icigwa ca GALS rero nkuko cavuye mu Congereza, mubona cyanditse Congereza, kivuga yuko ari ibikorwa n'inyigisho bishingiye ku gitsina. Nabivuze nkuko nyene, ubuhinga bushingiye ku bikorwa n'inyigisho bitaraba ubusumbasumbane hagati y'ibitsina, bikuraho ubusumbasumbane hagati y'ibitsina. Ubuhinga GALS rero ni ubuhinga bushingiye ku miryango, bufasha abagabo n'abakenyezi gushikira iterambere mu mice itandukanye atakumirwa rifatiye ku gitsina rihari. Ubwo buhinga rero bukaba bwatangujwe n'ishirahamwe ryitwa Akoro rikorera mu Burundi, rikaba ryishinze gufashanya n'abenegihugu bakenye n'abo uburenganzira bwabo butubahirizwa, kugira ngo bagire uburenganzira, bongere yifashanye nabo gukorana kugira ngo bashike ku iterambere bifuza. Muri ibyo nyigisho bakunda gutanga harimo inyigisho zishingiye ku miryango, kugira ngo imiryango yonyene igire intererano itanze kugira ngo mu iterambere ryabo. Muri ico cigwa ca GALS rero ni kimwe muri ivyo vyigwa bishingiye ku miryango, bituma hataba ubusumbasumbane hagati y'abagabo n'abakenyezi mu iterambere. Babikuye kuko basanze yuko baravye mu isi yose amabi akorerwa abakenyezi canke gufatwa nabi kw'abakenyezi gufise ingaruka ku iterambere. Umuryango ufise utumvikana hagati y'umugabo n'umukenyezi ntiwigera utera imbere, ntivyoshoboka. Basanga rero ko iki cigwa ca GALS cofasha mu ngo cane cane z'i Burundi, na Burundi naho nyene urabona ko naho nyene birazwi yuko iyo umugabo n'umugore batumvikana ata terambere bashobora gushikako. Iki cigwa ca GALS rero gifise ivyigwa bitanu gishingiyeko. Ivyo vyigwa bitanu rero nivyo duhava tujako kugira tuvyigishe, hari n'abandi babibone abazoba bariko barakoresha bagomba kwigisha ubuhinga bwa GALS. Imbere y'ivyo vyigwa bitanu hariho mwidondoro. Uwo mwidondoro rero ntumeze nka kurya abandi bahora bahaguruka bavuga amazina yabo n'ivyo bajejwe n'iki. Ni uburyo bushasha bwa GALS nyene. Ko GALS bituma abantu bashobora gutegura intumbero indoto yabo y'iterambere, bakayishira ku ruhande ahantu habona kugira ngo bazogume bayisunga kugira bazote bayishikeko. Twebwe rero nashaka ko muri uwo mwidondoro ngene bawugira, umwe wese muri mwebwe aserukira umuryango, nibaza ko mwese ari mwese afise umuryango aserukira, murashobora kuba mufise indoto y'iterambere yanyu. Murashobora iciza cy'iki cigwa naco ntikirabira ngo urazi kwandika canke ntavyozi. Nibikorera mu gucapa, gishingiye mu gucapa. Naho wowe utazi kwandika, utazi guharura, ukamenya gucapa, kandi ntibisaba kubicapa neza. Ucapa uko uvyumva, ucapa impene, ucapa inka, ucapa inzu, wewe upfa kumenya kuvyisigurira no kubisigurira wowe ubikubajije kumbure bikenewe. Nuko rero mwebwe umwe wese mu muryango wiwe azoja gucapa akantu k'indoto bafise, bashobora kuba bashitseko mu myaka 3 canke 5. Hanyuma turaja kuraba ngene dufata abafise indoto zisa, baca baja hamwe bakagira umugwi wabo. Hanyuma mu nyuma ngene baja kudondorana, dusanze ari 4, umwe aca dondora uwundi mugenzi we, baravugana umwe wese ivyiwe, hanyuma umwe adondora umwe, uwundi adondora uwundi. Iko niko bimeze mu kwidondora kwa GALS. Ugaca uvuga n'icifuzo, indoto yiwe arayikubwira, hanyuma nayo niyo uja kuvuga mu nyuma. Baje kuvuga ibindi byose bimuranga, ucuvuga n'indoto yiwe yashize imbere.
niko bijya kugenda. Ico cigwa rero nagomba tuvuga uretse ako ko kwidondora kari ukwako, gifise ivyigwa bitanu tugiye gucako kimwe kimwe kugira ngo tubibone ingene bijya kugenda. Ukunda Josette akaba avuka ku mutumba wa Kazeba muri komine Gitanga, akaba yubatse, akaba afise abana babiri. Indoto yiwe niyo kugura inka ya kijambere. Ndiko ndadondora Uniyonge ko Judite avuka ku mutumba wa Maramvya, afise abana 7, arubatse, afise n'umugabo. Indoto yiwe ni kugura inka ya kijambere. Uyitwa Habyarimana Eniseti, akaba baka mutumba wa Kazeba, afise umukenyezi umwe n'abana 8, akaba yifuza mu myaka 3 yuko azoba afise inzu yubatse kijambere. Uyu yitwa Inamahoro Joseline, aba ku mutumba wa Bigina, umutwakazi, arubatse, afise abana 4. Indoto yiwe niyo kubaka inzu ya kijambere. Uyitwa Ndayisaba Silvana, akaba ku mutumba wa Bigina, akaba afise abana 7 n'umushinga ntahe, akaba afise indoto yo kurugura parasera. Uyitwa Hakizimana Gerardine, avuka ku mutumba wa Maramvya, afise abana 5, arubatse, kandi indoto yiwe yifuza mu myaka 3 ko azoba yaguze parasera. Uyu yitwa Ndayisaba Silvana, akaba ku mutumba wa Bigina, afise abana 6, arubatse, arafise umugabo, akaba yifuza mu myaka 3 ko azoba yaguze parasera. Nzeyimana Cezaria aba ku mutumba wa Kinzanza, arubatse, afise umugabo, afise abana. Indoto yiwe yifuza yuko yokubaka inzu nziza ya kijambere. Ivyigwa bitanu. Icigwa ca mbere ni indoto y'iterambere. Umuryango wose uragira indoto y'iterambere ryawo baravye ingene babayeho n'ivyo bifuza gushikako mu myaka 3 canke 5. Icigwa ca kabiri ni igiti c'iterambere ridakumira. Baca baraba imigenderanire hagati y'umugabo n'umugore, n'ingene bifata, n'ingene batunganya umuryango wabo n'ibikorwa, n'ingene batunganya umwimbu wabo iyo bamaze kuwuronka. Igituma babigize iki giti no kubera nko mu Burundi, turavye mu Burundi akoro yakoranye n'amaproje menshi ya FIDA, baragwiza umwimbu hariya mu kumoso no mu nimbo, mugabo ahantu hashushe hama hatera ingorane. Imbo baca basanga iyo umugabo n'umugore bakoze bakagwiza umwimbu, bakagwiza umuceri, bakimbura umuceri, baca basanga umugabo acarondera abandi bagore iyo weze, bagasanga n'abandi bagore batarabiwe uwiwe bafashije kuwurima atashoboye acarima. Co kimwe no mu kumoso naho nyene hariho iyindi migenzo yabo bakora, ugasanga umugore bavuye kurima asohokanye n'undi mugabo, umugabo agasohoka n'undi mugore. Ivyo basororana biva mu muryango, hari n'igihe babigurisha kugira ngo banezereze abo bari kumwe mugabo atarabo mu muryango. Niyo vyavuye rero ico cigwa. Uvuga rero baca baraba imigenderanire hagati y'umugabo n'umugore, n'ingene bakoresha iryo tunga ryabo, n'ingene bagabura ibikorwa. Icigwa ca gatatu ni indoto ya diyama. Idiyama nayo nyene ijanye n'iki giti, bikunda kuba bijanye naho benshi abakigize umugambi baciye bamera nk'ugishirima. Twe twashimye kugishira ngaha imbere kuko kijanye n'iki giti c'iterambere, kijana mu vyerekeye inyifato y'abagabo n'abagore, n'ivyo bakunda n'ivyo banka mu muryango, kugira bihurizeko babikore. Icigwa ca kane kiraba ikarata y'amahigwe no gusangiza abandi. Iki rero ikarata y'amahigwe no gusangiza abandi, abize GALS baca bita abigisha runganwe. Abo iyo bamaze kuvyiga, bamaze nk'amezi 6 canke arenga bamaze kuvyiga, babita abigisha runganwe. Baca bagira integuro y'ingene bazobihimiriza ahandi, bakavyigisha mu kibano kugira ngo nako karere kose gashikirwe, abantu bose bashaka iterambere bayikoresha GALS. Icigwa ca gatanu ni indoto y'inzira nyinshi. Iyi ni
ni nk'integuro irimwo ivyo vyigwa bitatu vyose. Kirimwo indoto y'iterambere, irimwo n'igiti cy'iterambere ridakumira, kirimwo n'ikarata y'amahirwe yo gusangiza abandi. Mukabipangira hamwe bikagenda bijanye nko mu gice nk'umwaka cyo mwihaye canke icyo kiringo mwihaye, bigenda bijanye byose mubipangiye hamwe. Reka dutangure rero icigwa ca mbere arico c'indoto y'iterambere. Indoto y'iterambere bayigisha nk'uku: indoto ingene bayicapa, baracapa iyo ndoto mu muzingi munini uri ngaha iburyo, bagaca bacapamwo icyo indoto yabo biyumvira yuko boshikako mu myaka 3 canke 5. Baraca bayicapa muri uyu muzingi. Dufate nk'ubu mu bisanzwe hateza guca bashirako utuntu, umuco werekana ko ejo ari heza, nibashobora kuhashika aho hantu hazoba ari heza. Mwebwe none nk'uwo babaza wewe umugambi wawe canke indoto yawe twoshira ngani nk'iyi? Twe mu muryango w'iwacu twifuza yuko twokubaka inzu nziza ya kijambere imeze neza. Y'amabati canke y'amabati? N'amatafari ahiye. N'amatafari ahiye. Wibuza ko wewe ifise igiciro kingana gute? Miliyoni n'inusu. Miliyoni n'inusu. Sawa. Afise wewe wifuza nk'iyanga? Miliyoni n'inusu. Miliyoni n'inusu. Miliyoni n'inusu. Ico gihe rero urabona ko uzoba ubayeho neza utanyagirwa. Iyo ni intambwe ya mbere bayisanzwe bayita intambwe ya mbere. Ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri naho ucuza mu bubamfu hepfo ugacapa umuzingi mutoya werekana ivyo urimwo muri ubuzima ubayemwo muri nyamwanya. Niyo yiyi muri muzingi mutoyi rero ushiramwo ubuzima ubayemwo muri nyamwanya. Ingene usanzwe ubayeho ubu ufise inzu imeze gute? Muhera muri icyo gihe twifuza ko twoshika kubaka iyo nzu nziza. Turafise inzu ibayabaye, turafise n'ibitungwa vy'impene, turafise abana bashobora kumufasha, turafise n'itongo, abana 3 bakuze bashobora kumufasha, turafise n'itongo, turafise n'umugabo. Kuvyumvira je ndayicapsuku beni bangahe baje? 5 bose baba bashobora gukora nka 3. Nibo nacapshe nyine. Ikintu ushobora kwikorako ni giki ubona cyo gufasha kugira ngo uzoshike kuri ya mugambi? Uvuga nyine ibyo usanzwe ufise wewe ku bwawe. Reka twe turafasha ibi umugabo urabikora umugambi urashira ko ibi byose ubona byose bishobora gufasha kugira ngo ushoshikire uriya mugambi. Iyi ni intambwe ya kabiri. Turajana intambwe ya gatatu. Aho umaze kugira intambwe ya kabiri uca ujanisha ukagira iyo nzira urafatanya ibyiza ugatumbereza ugafatanya ya ndoto yawe n'ingene ubayeho muri nyamwanya. Iyo niyo nzira y'iterambere uzogira. Iyi nzira rero nicyo gituma batayiryamika
kubera inzira yamigoye sibyo urugendo rwa marugoye cyane cyane rw'iterambere ntigoroha kandi urashobora kutabishika ko byose imyindoto wagize kubera bigoye nyine muri ico gihe rero izuba rikaka neza hakabaho amashuri abana bakaja ku mashuri atangorane hakabaho ibarabara ata kibazo ugashika nko kw'isoko wifuza ukaba ushobora kuba nanda utuntu kw'isoko nk'amatomati utomate kw'isoko intambamyi zishobora kukubuza gushika mu bintu by'ihangiro ryawe ntambamye izuba rikaka neza ukarimba bikaza idarapo umutekano ugahungabana ugasanga idarapo ntirigenda neza intambamye umva dushaka idarapo ricuramye naryo iyo umutekano utahari birashobora ko utashika ku ntumbero yawe ingwara twayishizemo siyo yiyi umuntu waryamye ushobora kuja gukora akazi ngo utere imbere haragwa imvura mbi hakaza urubura imvura yashobora kukononera igaca igwa ari nyinshi ikindi gacaka n'uruzuba rwinshi ikarenza urugero izuba rifise imishwarara myinshi ishobora kwica imirima ibarabara iyo ryacitse naho nyene n'ingorane igihe ibarabara ricika ntushobore kurengana izi ni intambamyi musanzwe zisa zituma ubona udashobora gushika kuri iriya ntumbero yawe iyi rero ni intambwe ya gatatu iyi yose ni intambwe ya gatatu intambwe ya kane wiha ihangiro ry'umwaka ushobora gushika ko ku mwaka umwe naho indota ari imyaka 3 cyangwa 5 urafise uteza gushika ko ku mwaka kugira urane ko ushobora kuzoshika kuri iyo ntumbero yawe ni ukuvuga uca uyicapa n'irangi risa gutya ikaramu isa gutya kuko irisigura umwizero uba wizeye ko ushobora kubishikako uca urifatanya n'indoto yawe ugaca ugicapa n'ikaramu isa n'akasi gatoto kandi uca wiyumvira igiciro uzoshobora kuba washitseko aho urabona waharuye muri 500 none ku mwaka ni ku myaka 3 none ku umwaka wa mbere woronka ngahe uravye wateguye umwaka wose wakoze uronka ngahe niyumvira ko noronka 500 nusu yaho umwaka dushira 500 none ko majana 5 tugira intambwe ya kane rero ugira ihangiro ry'umwaka n'amahangiro mato yandi amahangiro mato rero mu bintu byacu by'uburimyi duca dufatira ku biringo by'ukurima kuri ibyo biringo rero turafise agatasi sibyo turafise impeshi turafise no mu mwonga sibyo mwonga aha rero uca wiyumvira kugira ngo ushikane aya 750 mbe ku mpeshi ku gatasi uzoronka umwimbu ungana gute ku mpeshi uzoronka umwimbu ungana gute mbe mu mwonga aho namba ufise uzoronka umwimbu ungana gute kugira ukwiza ya nyene umugambi nyene waca dufashe aravye ivyo yimbura n'ivyo asanzwe agira yimbura sivyo ukwimbura nkangahe mu gatasi uronka nkangahe
ushobora kuronka irake zibiri. Ku mpeshi woronka nkangahe? Ushobora kuronka 4. Reka dufate nkane ko niho mu mpeshi niho bagurisha byinshi n'imyumbati bayeze n'iki byose. Aha naho hasigaye amaze kuba 6 usigara urondera 105 kugira ukwize y'amajana 75. Ibi rero ni intambwe ya 4 sivyo twavuze. Intambwe ya 5 ariyo ya nyuma. Ucushiraho ibikorwa bishobora kuzogutuma uronka aya mahera. Ari ibyo urima, ari ibyo udandaza, ari ibyo ibikorwa byose ushobora gukora bishobora kukuzanira aya mahera muri iki kiringo. Ibyo ucushira ngaha hagati. Aha naho gashiraho ibindi bikorwa bishobora kuzozana aya mafaranga ku mpeshi. No ngaho gashiraho ibikorwa bishobora kuzana amafaranga mu mwonga kugira ngo ucoce kwiza ya mafaranga hariya. Dufate aha rero uzocura imiki. Uzokora iki? Ibiharage. Dufate ko ari ibirembe tubirembere. Ushobora kurima ibiharage bito bito. Hari ibiharage by'ibirembegwa. Harima n'ibiraya. Ibiraya. Ku mpeshi. Naho nyene umuntu ashobora kurima ivyo biharage bito bito. Akarima n'ibirembegwa. Akabaho n'ivyo bitoki. Akabaho n'amateke. Ibijumbu birahaba mu ku mpeshi. Umwonga naho turarima amasho. Tukarima amatomati n'ibiraya. Bakabangira n'ibigori mu biraya nyene. Nta muceri urima? N'udushaza. Ubushaza burajya? Nabwo nyine umengo baraburembera. Urabona rero uyu ukoze ibi bikorwa byose ucushika ku ntambwe washaka imwe yabinita. Urengeje nta ngorane. Ahubwo biba byiza gusumba. Utayashikanye ucukora cyane kugira mwakuza uzoje kuronka menshi gusumba azotuma ushika kuri ya ntumbero yawe. Iyi rero ni intambwe ya 5. Sivyo? Ni intambwe ya 5. Icigwa rero yo kigize gutyo mu muryango biraboneka umuryango wose wawihaye intumbero hanyuma ugaca ugerageza gukora ibi bikorwa kugira ngo ushike kuri ya ntumbero. Ahanini icyo twebwe igikorwa c'abahimirira bahimiriza kugira ukore neza ibi bintu kugira ngo bizogushikane kuri ya mahangiro yawe yo mwaka hanyuma uce gushikana kuri yangiro ya myaka 3. Icigwa rero nuko kimeze. Mumaze kwitegura icyo kintu kirafasha umuryango cyane yo mugihuriza ko mwese murakoze. Ahanini rero icyo muca mukora rero twasaba ko muca mugenda namwe mwe wese mu muryango wiwe canke dufate ko mwe ko turiko turiga mugire mu migwi mugire intumbero indoto imwe muyihurize ko murabe mwige amahigwe intambamyi mwige nibibi izi ntambwe zose kugira ngo mushike muri kuri iyo ndoto yanyu. Hanyuma turaja gufata umwanya umwe muri mwebwe aze kuyisigura tubaze n'ibibazo hanyuma agira icyo ashiseko kugira turebe ko mwayitahuye neza. Murakoze.
Iki ni indoto y'iterambere idakumira mu miryango. Rero jewe twe nabo mu muryango wanje twagiye hamwe twiyumvira kurota ko twogura igitungwa c'inka. Uyu muzingi mukuru ni indoto nyamukuru, niyo ntambwe ya mbere.
utu tw'agahama mubona icerekana yuko imbere ari heza n'umuco. Iki gitungwa rero twiyumviriye mu muryango twagihaye yuko cogugwa amafaranga angana n'imiliyoni 2. Intambwe ya kabiri duca tuja ku ntambwe ya kabiri, aha bahita muri fisiki. Uco dusanganywe mu muryango dufise, turafise agakoko, turafise agatongo, turafise itongo n'akazu gato n'inzu n'ibitoki n'umuryango rero. Intambwe ya gatatu nayo n'amahigwe n'intambamyi. Mu mahigwe iyo uri mu rugendo ukagira amahigwe byoroha gushika. Umutekano wifashe neza urashikira amahigwe wifuza. Isoko ridugura ushobora kuronka aho ushora canke aho ugurira ibintu. Amabomba tunywa amazi meza ugira amagara meza ugashika ku ndoto yawe wifuza. Aya n'amashuri abana bigako, abana biga neza babaho neza abana bariko bariga. Iyi nayo ni imvura igwa neza, imirimo imera neza, ivyo warimye bikagenda neza. Aha naho ni kopeke, iyo ushoye imyimbu canke urugurishije igitungwa urajana muri kopeke ukabikayo kugira ngo ntuzohave yononekara ngo yarye. Aha iri ni barabara rihita neza ushika aho ugomba, ushora aho ugomba, aho wifuza wumva iberi. N'imodoka zihita n'amahoro bigenda neza. Intambamyi nazo umuntu ashobora guhura ari mu rugendo ntitwozibagira nazo nyene. Iyo umutekano utifashe neza ntaco ushobora gukora. Ntaho ushika kandi umutekano utariho. Kandi umutekano atawuriho no gushora n'ivyo wimbuye ntushobora kuronka nyene ubishora. Ibarabara iyo ritameze neza ryarahimbaguritse ryaracitse ntaho ushika ibarabara imodoka ntizihita ibarabara ryarapfuye. Iyo uruzuba rwatse ari rwinshi indimo zacu ntizigenda neza, umwimbu ntiwiyongera, inzara icitera ahubwo tugasubira inyuma gose. Iyo imvura iguye cane ikajamwo urubura ikajamwo umuyaga ibiti birahenuka, indimo zirapfa, abantu bagaca bagira inzara, iterambere twiyumvira umuntu yagomba gushika ko ntarishikeko. Aho iyi ngwara ziteye mu muryango, umuryango ntutera imbere. Ihera utoye uritorera kwa muganga. Ico uronse uca ugifashisha uwo mugwayi, nta terambere uheza ngo ushikeko. Iyo ni intambwe ya gatatu iraheze. Intambwe ya kane nayo nirihangiro nyamukuru ryo mu mwaka ricapishijwe n'ibara ry'akatsi gatoto. Nayo amahangiro rero mato mato yo mu mwaka umuntu agenda arakorerako kugira ashike kuri rya terambere ryo mu mwaka. Intambwe ya gatanu naho nibikorwa bigushikana ku iterambere. Ku mugutasuro ngaha naranditse ko mu muryango tuzorima ibiharagi, ibigori n'imyimbati. Ivyo nkazosha nshobora ko turonka mu muryango 200,000. Ku kirimo c'impeshi nashizeho ibiharagi, umuceri, ibiraya. Ivyo bigenze neza ata ntambamye duhuye zoshika ku 300,000. Igice cyo mu mwonga cyo muci tuzorima ibigori, turima ibiharagi, turima n'imbogaboga mu mwonga nk'irengarenga, amasho n'ibindi, nshobore kuronka 500,000. Kuko gihe cyo muci vyinshi nivyo warimye mu mutasuro urashobora kubikoresha muci niho biba vyeze ucimburo cyo muci. Ico gituma muci nahashize amahera menshi ushobora kuronka muci. Nk'ibitoki kenshi uzosanga muci ariho biboneka cane. Imyimbati muci niho yera. Warayirimye ku mutasuro ubu twaronse imbuto zinyaruka. Nico gituma rero igihe cyo muci nashizeko amahera menshi ko ariho nzoronka amahera menshi.
umaze kuvyegeranya byose ukabishira hamwe. Hanyuma intambwe zari izo, nyuma y'imyaka ingahe rero itatu nkazoba nshikiye ya nka twifuje mu muryango. Ivyo tugira Imana.